nizihe ngingo ngenderwako umuntu akwiriye kumenya no gushira mu ngiro kugira ngo koko yitandukanye niyo mivumo canke nizo mpwemu ziba zarakoreye mu bisogokuruza vyacu kandi natwe tuba tubona ko natwe zitanguye kuba no mu buzima bwacu mbese no mu buzima bw'abana bacu. Shalom shalom bakunzi ba Empower TV turongeye kubaramutsa kandi twizera ko muguwe neza aho muherereye mu byanyu no mu banyu nyovuga ngo umutwe w'icigwa ciwe yitiriye comment briser les malédictions araza kugerageza kubitubwira neza mu Kirundi kugira simpave ndabivuga nabi anabitubwire byimbitse kugira ngo tugire umuco kuri iryo novuga ngo kuri conference yateguye uko azoba ariko aravyigisha kuva ku munsi wa gatanu rero nashaka ndamwakire kugira ngo atubwire birebire karibu cyane kandi Pasteur Hortense muri kuri kamera yacu ya Empower TV no kuri televiziyo yacu ya Empower TV. Kaze cyane murakoze cyane gose Solange twongeye kubashimira kandi kuri kino cizere mwatugiriye cukongera kandi kuduha akaryo ko gushobora kuganira na public nk'iyi kubijanye n'iki cigwa canke iki ndafite ikico kibazo cyo kumenya mbega ni gute no kwitandukanya n'imivumo tuvuge ya karande mu gifaransa twayise ni titre yitwa comment briser les malédictions générationnelles. Mu Kirundi karagorana gatonya ariko ni gute umuntu yohagarika ni gute umuntu yomenagura canke yohagarika canke yo kwitandukanya n'imivumo idukurikira iva ku basogokuruza mu majambo make nuko arico cigwa twacitiriye twifuje kukigira icigwa ubundi mu kazi kacu ka misi yose dusanzwe tuba dusengera abantu kugira ngo dushobore guhagarika mu buzima bwabo ivyo bintu vy'urukurikirane ivyo bintu vya karande biba bibakurikirana mu buzima bwabo kandi baracitse abana b'Imana. Yego murakoze cyane nashaka kusa n'ubaza akabazo gato imbega kugira mwiyumvire kwitirira ico cigwa canyu iryo zina nyene mwagihaye byavuye kuki byaje gute? Byavuye ku mvuge gute les besoins du terrain. Kubera ko abantu benshi bava mu mashengero atandukanye atarabo muri restoration bakunze kuza kuturondera batubwira ati twe turakijijwe ariko haheze imyaka myinshi dukijijwe mugabo tukabona hariho ibintu bidukurikirana kandi ntituba mu buzima bwo kuvangavanga tukabona ibintu vyaranze ba data ibintu vyaranze ba marume ibintu vyaranze abavyara canke kandi bo badakijijwe tugakomeza tubibona mu buzima bwacu kandi tuge ntitubitahura kubera ko twege ubundi twarakijijwe kandi ijambo ry'Imana rikatubwira ngo ubundi iyo umuntu akijijwe ivya kera biba biheze biba bicitse bishasha none ko biba bicitse bishasha kubera iki ivyo bintu vya kera tubona bidukurikirana mu buzima bwacu none umunsi dukijijwe ni kubera iki bigatera ikibazo rero urumva twifuje gutanga noneho umuco tuvuga tutireka dukore noneho seminaire kugira ngo ize kugurura amaso abantu ize gutanga umuco ku bantu kuko ni kibazo kihari uno munsi abantu benshi bibaza baba bafise ivyo bibazo hanyuma bakabura rero ngira ngo naho aho boronkera umuco tuvuga tuti reka rero dutegure iyo seminaire sinzi ko twobivuga mu Kirundi uruganda rw'inyigisho turabe twisunze ijambo ry'Imana tuvyinjiremwo neza turabe inkomoko turabe n'igituma umuntu iyo yakijijwe ivyo bintu bishobora kubandanya bimukurikira kandi yacitse umwana w'Imana tunige ni na gute twoshobora kwitandukanya n'ivyo bintu
aribyo twavuze comment briser les malédictions générationnelles, nizihe ngingo ngenderwa ko umuntu akwiriye kumenya no gushira mu ngiro kugira ngo koko yitandukanye niyo mivumo canke nizo mpemu ziba zarakoreye mu bisogokuruza vyacu, kandi natwe tuba tubona ko natwe zitanguye kuba no mu buzima bwacu, mbese no mu buzima bw'abana bacu. Rero nico gituma twashimye gushiraho iyo seminaire kugira ngo dutange umuco biciye mu nyigisho z'ijambo ry'Imana, uburyo kubanza kumenya nibiki, kubera iki tubwiza kubikora, hanyuma ni nagute twoshobora kubikora kugira ngo umuntu noneho ashobore kuba mu nyungu z'agakiza zose umwami Yesu Kristo yaturonkeye ku musaraba. Kuko mu ijambo agakiza harimo vyinshi cane gose, harimo gutera imbere mu mpemu, harimo gutera imbere mu bwenge, kwagukira mu bugingo, hariho kwaguka mu magara, hariho mu bitungano, hariho no mu migenderanire. Ivyo vyose rero tuzo kubw'ubuntu bw'Imana tuzoshobora kubicamo mu masonga canke kujamo mu vyimbitse kugira ngo turabukungene twoshobora noneho gutangura kuba mu murage umwami wacu Yesu Kristo yaturonkeye ku musaraba, umwansi Satani adafise ivyo aza gusaba mu buzima bwacu, kuko abafise ico aba ahagazeko. Mu majambo make twibaza ko twobisobanura gutyo. Murakoze cyane. Mbega iyo seminaire canke igihuriro ryanyu rizotangura ku munsi wa kangahe, isaha zingahe, rirekurimwo kuzamwo umuntu wari we wese canke bimeze gute? Iyo seminaire izomara iminsi 2, ku munsi wa gatanu tariki 15 z'ukwezi nyene kw'icumi, guhera isaha 12. Urakoze cyane. Isaha 12 zo ku muhingamo tugeze saa 2, hanyuma tubandanye no ku munsi wa gatandatu tuzokora kuva 18 gushika saa 2. Hanyuma no ku munsi wa gatandatu amasaha nayo nyene kuva saa 12 kugeza saa 2 z'ijoro kuri Martha Hotel, kuko niho dukorera ibikorwa vy'Imana. Restoration Ville niho ikorera. Hanyuma rero umuntu wese aratumiwe, ni mu nzu y'Imana, aratumiwe umuntu wese yifuza kumenya mbega nkijijwe ndi umwana w'Imana, ivyo bintu birashobora kunkurikirana. N'utarakizwa wese arashobora kubabona hariho ibintu biriko biramukurikirana, nawe nyene aratumiwe kugira ngo ubwa mbere tubanze tumuhe urufunguruzo rwa mbere ariko gakiza ukungene yokizwa, hanyuma nawe uwo munsi agende abohotse, agende yakiriye umugabane wiwe. Ukungene rero twabiteguye, ahanini ku munsi wa gatanu hazoba inyigisho. Hazoba urwo ruganda rw'inyigisho. Twibaza ko tuzoshobora kubw'ubuntu bw'Imana no kwakira nk'ibibazo 2 canke 3, kuko ni kibazo kinini. Iyo sujet ni kintu kizazanira umubiri wa Kristo cane gose. Hanyuma ku munsi wa gatandatu niho tuzofata umwanya wo gusengera abantu, kandi ku munsi wa gatanu tuzona bereka ingene bashobora kugira ico twita gute ikarata yo mu buryo bw'impemu, ico twita mu gifaransa cartographie spirituelle, ukungene umuntu ashobora kugenda gusuzuma ubuzima bwiwe, akaraba mu muryango wiwe, akaraba mbese umurage afise mu buryo bw'impemu, umurage afise mu mushaha canke mu bugingo bwiwe, umurage afise mu bijanye n'amagara, umurage afise mu bijanye n'ivy'amatungo mu bifatika, umurage afise mu bijanye n'imigenderanire. Uwo munsi wa gatanu niho kwigisha ukungene umuntu ashobora kugira ico kintu twise cartographie spirituelle, kigutuma noneho ushobora gutahura mu buryo bw'impemu ibibazo bimwe bimwe umuntu aba ariko arabamwo ahangana navyo, kubera ko ataba yabitahuye mu buryo bw'impemu n'inkomoko yavyo. Kuko buriya iyo ushaka gukiza neza ingwara, ona nk'umuntu Solange agwaye malaria ukamuha paracetamol ntubumuvuye ako kanya, arashobora ko yari afise umucanwa ashushe, umuhaye agaparacetamol umucanwa ukamanuka, wanagomba n'umutwe muri ako kanya ukamutezurira.
ariko ntubumukijije malaria ntubumukijije malaria. Ushaka kumenya kumuvura neza malaria, hariho ayandi ma examen muganga gutuma. Turabizi ko baragusaba gute pesi, bakagusaba n'ayandi maraso. Rero cartographie spirituelle, ico kintu tuvuze tuzokwigisha ku munsi wa gatanu, nikigutuma kumenya mbese uragwaye mugabo niki catumye ugwara, niyihe nkomoko, umuzi w'iyo ngwara nuyuhe. Iyo cartographie spirituelle rero isa nayo ma examen ya laboratoire umwigisha umuganga agutuma kugenda kugirisha kugira ngo amenye neza niba ugwaye malaria canke niba ugwaye typhoid. Kuko malaria na typhoid urabiye gusa kubigaragara zifise amasinye amwe. Kugira ngo rero uzomenye ko ari malaria canke ari typhoid, biragusaba gukora ama examen, ibyo twita ibipimo. Ugenda muri labo bagafata amaraso, bagafata ibiki byose, hama mu nyuma bakaza kuvuga ngo bwa bundi naka yaragwaye typhoid ariko ntabwo yari malaria. Rero iyo cartographie spirituelle isa n'ivyo bipimo umuganga agutuma kugenda kugira ngo umuganga amenye neza niyihe ngwara urwaye, hanyuma abone kuguha umuti mwiza. Kuko iyo umuntu atamenye neza, atagize diagnostic nziza, urumva ko n'umuti bashobora kuguha umuti utariwo, hama gufata umuti utariwo no kukwica wo kwica no mu buryo bw'impemu nuko. Mwari muvuze umunsi wa mbere rero ahanini tuzohagarara kuri izo nyigisho no kwigisha abantu ingene ubwabo bogenda gutegura iyo cartographie spirituelle. Hariho formulaire dutanga, umuntu akazogenda akayuzuza bivanye n'ivyo we abayemwo, bivanye n'umurage wiwe afise muri bya bice bitanu bigize ubuzima bwacu twasigura. Hanyuma rero ku munsi wa gatandatu bakazoza banditse mu wese ibimuraba, hanyuma kubw'ubuntu bw'Imana n'uburongozi bwa mpemu w'Imana ku munsi wa gatandatu tukazobafasha gusenga, tukazobafasha uburyo bashobora kwitandukanya n'ivyo bintu, uburyo bashobora gusinyura mbese nayo mateka ya kera. Hanyuma tuzoba turi kumwe n'abandi bakozi b'Imana dusanzwe tubikorana. Hanyuma dusengere abantu b'Imana, dusengere ubwoko bw'Imana. Twizera ko Imana izokwigaragaza, abantu bakabohoka kugira ngo nabo bagende gukora iki, bagende kubohora abandi. Ko twizera yuko iyo umuntu ubwiwe yabohotse, iyo umuntu ubwiwe yanaguwe, abafise nawe inshingano zo kugenda kubohora abandi. Kuko twizera ko dashobora gushika kuri bose, ariko abo twashoboye gushikako kubw'ubuntu bw'Imana, mpemu w'Imana akababohora, mpemu w'Imana akabasanga, mpemu w'Imana agasanura ubuzima bwabo, nabo baba bahamagariwe kugenda mu miryango yabo, kugenda mu bo bakorana, kugenda mu bo babana, gutyo mbese mvuge ngo ubuntu bw'Imana bukashobora gusazagazwa kuri benshi, umugisha w'Imana ugashobora kugera kuri benshi naho twe tutoshobora gushika. Murakoze cyane Pasteur, murakoze kubw'ikiganiro, murakoze no kumva ko hari ikintu runaka mukeneye gutanga, mukaba munabicishije no kuri televiziyo yacu. N'umuhezagiro udasanzwe. Amen. Yego. Ndabashimiye cyane kubw'ikiganiro. Natwe turabashimiye cyane gose kubw'icizere mwatugiriye. Ego. Bakunzi ba Empower TV ngira murabibona, ni Pasteur Hortense ariko arabatumira mu nyigisho zidasanzwe, ukaba wumva wifuza kuvavanura n'ivyo bya karande byakwizingiye ko byo kwa basokuruza. Yabisiguye ko hari abantu usanga hari ingwara zigenda zibakurikira, hari ngo ubukene, ngo twiwacu twakuze atanumwe agura n'igikwashu, ugasanga hari ibintu bigenda bibakurikira. Rero nimba wifuza kuvavanura n'ivyo bintu, tangura inzira nshasha Kristo ariko iri kumwe no gutera imbere, urahawe ikaze cyane muri Restoration Church Paroisse Ville, aha kuri Martha Hotel, aho Pasteur Hortense nyene afadikanije n'abandi benshi bazoba bariko barabisigura. Rero nkabanda bike banuye ni Solange Radukunda yari kuri micro, nariko ndafashwa na Beni kuri kamera. Mwese mvuga ngo Imana ibahezagire, kandi noneho murabizi ko mwahezagiwe, mubandanye kugira like na subscribe, musharinga hirya no hino kugira ngo benshi babandanye gushikirwa n'ibiganiro byacu bibandanye kubafasha. Mwarahezagiwe cyane.